Karibu. Murakoze. Mwari mushaka twebwe? Oya, shaka anje. Anje? Okay. Chérie. B. Mahabuba. Oui bébé. Ingo baragukeneye. Kusubiye inyuma ingo anje nyaruka ngaha uno munsi vangaruka vyose bihetse nyaruka Chérie. Guciye usubira inyuma. na nyaruke Chérie, kubera ko warusubiye inyuma? Uyu muntu murazinanye? kumi ndateye ubwoba vuga kutinya kuvuga vuga naje no munsi kugira byose biherere ngaha ndabwira wa mugabo uyu mugore ubona uyu n'umugore w'umusengezana wanje niyi ndafise ni umusengezana wanje Uyu mugore n'umugore wiwanje w'indowa Imana yampaye mu buto bw'iwanje. Uyu nyene uri kuravuga tuza kubana yaraciye mu bipimo. Onyumvisha gute kwinda atari yiwanje? Ni yiwanje. N'amezi birasumakurana. Uyu n'umugore wiwanje. Chérie, uyu muntu murazinanye? Umukecuru. Ndakubwiye yuko ubera umugore umusengezana wanje. Iyo mbanye afise ni umusengezana wanje. Ndakubwire twebwe ubwoko bwacu nubwo abajiji. Twego bajiji rero amaraso wangu. Nituyatererana. Ico wowe buri cyo cyose. Ntushobora kwinjira ngaha mu uru n'urugo rw'umugabo. Ntupfa kwinjira ngo uvuge ivyo ushaka vyose. Ntubone uri kuratontoma. Ataco ndakubwira ngo nuko ntafise amajambo yo kuvuga. Uyu n'umudamu wiwanje. Windowa niyambikiye impeta. Kandi ni dinigi wacu. Ntigemera gutwara umuntu yibungenze. Baramucishije mu bipimo. Niyamutwaye atambanya afise. Uno musi woza kunyumvisha gute ko iyi mbaga atari yiwanje. Kuno yifyuza amaso. Jema maragengete. Jewe so sitajoboroye. Ndagutwenze sha. Ndakubwira ndagiye. Nyimba ari umwana wacu. Tunyetse za kumwitorera. Genda kandi ntuzu nasubire kugaruka muri uru rugo. Zana makuru nkayo. Sha, tuza bebe. None bashaka kuduteranya. Chérie. Genda gutahura. Abaduteranya ni benshi kwivyo na pasteur yabitubwiye tuja kubana. Iryamire mu bituza vya Abraham chérie wanje. Alala. Murazi yuko duheruka kuyagara fa pase aho muheruka ngaha mwarambariye kibazo mwari mufise hanyuma nanje ndafise examen nari nabatumye resultat rero nazironse ariko ndiko ndaraba ndabona tangorane ihari muravyara mu rugo rwanje waraje uranyizeza ibitangaza Imana yagutumye amaherezo narayabonye gushika kuri isaha ubwiza bwo kwizera Imana bwamaze kumvamwe ndakubwira cyagahungu rero guhera isaha umva inyungu Seramonter gonde akiri kibanda mwisira gaso akiri mushumbi akiri abana batatu bajasa mwisira gaso
ushatse kuvuga uvyakira uko keretse ari igikorwa c'Imana mugabo aho abantu we ntugishobora kuvyara. No! Papa! Sibyara? ariko ndiko ndaraba ndabona ko nta ngorane ihari murabyara maze kumubwira iyo nkuru byamunaniye kuyakira acaraga igihumura ariko twakoze uko dushobora nico gituma musanze ameze uko yamaze kwikangura nukuri nanje ndamubonye nagize ubwoba ariko kugira ngo nshobore gutora uwo mpamagara naruye mu telefone yiwe mbona umuntu bakunda kuvugana cyane yanditse ko shangazi none shangazi muri mwebwe ninde muganga shangazi wiwe ni jewe none nimba shangazi wiwe ari wewe aba nabo ni bande aba n'abavyeyi biwe uyu ni mama wiwe uyu ni papa wiwe Okay. Ubwa mbere ndagushimiye yuko washoboye kubanguka kandi ukongera ukaca telefona n'abavyeyi biwe kugira ngo nabo nyene muzanane ngaha nukuri wakoze cyane Muganga ni iki vyashikiye umuhungu wanje kugeza hamwe aba nkuko tumusanze agata ubwenge gushika arabe urumva ivyamushikiye ntimwibaze ngo nibindi ivyamushikiye vyavuye kuri mwebwe abavyeyi twebwe abavyeyi gute twebwe abavyeyi amaze kuza hano twaciye tumukorera ibipimo ca dusanga aravyara kandi mwebwe mwamubwiye ko atavyara kandi avyara sa ivyo mwe mwari mwabikuye hehe mwari mwabikuye kugira mumenye yuko umwana wanyu atavyara ko mwari mwamutaye mukamutaka nkanuka mukamutari umwana ataramenya icepfo ca ruguru mukavyubahuka ahubwo nta n'imitima mufise nta n'ubwenge mufise yo mbega ndakubaze gwa Pasika umunsi wa mbere nza kuguhanura ngugumane n'umugore wawe mubane n'abana bawe ubarere neza ubaha indero ndundi wanyishuye ngo iki ngo ndacyari muto ubuto bwanje rero urabubonye nta mukubahuka mukaza kuvyonga umwana yimererewe neza abayeho neza mbega aho ndababaza muriko je nari kijuju nka mwebwe mwabavyeyi mutagira imitima musomwe ubwenge n'abana bakiri batonya
mwaboneye ko je umwana nca ndamwicarana nkamwicarika nkamwimiza uruhande rumwe ntabanje kumenya ikibazo afise hawe nari kubambaye ikijuju nkamwebwe mbega ho ndakubaza yo ariko ntimunamaramara nciye mbone simuye ngo uponyene mwishe ahubwo nciye mbona mbega guzuye ego yaravyaye Imana ishimwe wewe mwaramugize neza yaravyaye mbega abo yavyaye babayeho gute mumufashije iki guzuye kubona ari mborerwa yirwa ararara mwibarabara umugore wari wahangayika aje guca ingero kugira rero abana biwe mwamufashije iki yo Sahira mwebwe abavyeyi mwebwe nukuri kw'Imana nyimba hari abavyeyi bameze nka mwebwe nukuri mutuma bapfa bakava kuri inose Sahira ubona ageze mu rwego rungana gute kunanirwa no kurera abana batatu hari abavyeyi bavyaye imbyaro 8 bashobora kurera abana kandi bakabarira bakabaha indero nziza bakamenya gutunga umuryango wabo mugabo mwebwe ikintu mukoze gusa ngo ntabyara ngo nagira iki nta n'isoni mufise n'ukuri igihe naza kubaraba mugombe mwawukane ntimwambwiye ko ica mupfa gisuma ica mupfana none ko mwawukanye mwungutse iki mbarira mwungutse iki ubwo nibwo bupfu bwanyu mwamenye ko munsumba mwana ko je ntovuga ukuri ariko ukuri kuvuga ukuze ni kuvuga ukuze abavyeyi benshi iyo bashwanye bashira imbere kuvana ngo kugira baronka amahoro bakibagira yuko uwo munezero baba bariko bararondera ari ingaruka mbi izoshikira abana babo bavyaye mbega aba mubona babanye barinze basazana ubaze ko barinze basazana atabibazo bahuye nabo mu rugo rwabo nimumbwire mbe bobo nabyo bafise bapfa byotuma bawukana ko batavana mbwira nuko atavyo bafise byo bapfa ko batavana erega Pascal mwe n'umugore wawe ko mundaba ega muri umugore n'umugabo n'ubundi mwaravyaranye kwitwa umuvyeyi suku vyara gusa no kurera kurajamwe none mwebwe mwirimbuye mubona muri abavyeyi murunamitsi bitwe umviriza ndinjiye mu bitaro hagira n'umwe mbona inyuma yanje muganga nukuri ndakwinginze tubabarire ku bintu bejeje kubera ngaha mu muryango wacu hari kutumvikana nkuko nabikubwiye bajya n'abavyeyi burya mwana ariko sibo bamuretse hanini ni je namuretse kumbure ajya amajambo bavuze yuko umwana w'abatavyara bashobora kuba ari byo bazi ariko siko kuri hari igihe kimwe ndiko ndamwoza nabonye ko afise ikibazo icyo nakoze namutwaye kwa muganga baramuvura umwana arakira n'ubu ndazi ko umwana wacu atakibazo afise ahubwo ndatangaye ndanumiwe ko n'abavyeyi bashaka kuvuga ngo ntabyara kandi batigeze banamupimisha numva umengo nobaduze nkabamanura nkabanyundanyundira hasi Madame banza utekane tuza umviriza rero umufasi ujya muntu wanyu bivanye n'ingene je namubonye ameze n'ingene twanayaze agishika ngaha nabonye ko umutima wiwe n'ubwenge bwiwe bidashobora kwakira ibintu biremereye canke biteye ubwoba ico no gusaba rero ni giki mugerageze mu murinde ikintu coza kiramubabaza kuko bigiye biraza gutyo iminsi yose agoma babara canke aronka ibintu bimutera ubwoba ashobora kugwa ravesi kandi ikindi naco
jewe nizo nduru zanyu mbonye muvuyemo ingene mwariko muratukana ndakwinginze ntimuze musubire kubikorera iruhande yiwe. Je nabonye yuko we mwumvikana kuko nabonye ko naguhamagara kenshi no mu telefone yiwe kandi urumva ko ari na wewe wamureze. Ugerageze mube hafi uzura muhanura uzura mutwenza azara mererwa neza ntihagire ikintu na kimwe gisubira guhungabanya ubuzima bwiwe kuko iyo avese irashobora kumufata umwanya wose mu gihe mutokurikiza izi mpanuro ndaguhaye. Okay, genda umurabe muri chambre 7. Muganga urakoze ku mpanuro duhaye. Shangazi. Ariko mwibuke gukurikiza izi mpanuro ndababwiye kugira ngo mukingire umwana wanyu. Urakoze. barayamaze koko bahatari umugabo imbeho irinjira. Vy'ukuri ndumva imbeho mu mutima wanje. Ataco yamfasha ariko yaramara irungu. Ndibuka yarantwenza mukumbwira ko ndishira ishushu, yarambwira ko ndi umugore w'icitegererezo. Mu bisanzwe ndafise ukuntu numizwa n'ubwiza bwawe uko nakubona ejo n'ukuri no munsi ntabwo bisa na gatoya. Nshima Imana yo yampaye igitangaza cy'umugore. Merci nanda ishimira Imana. Really? Ivyo bihe ndabikumbuye. Ku vy'ukuri sahi ndamukunda kandi kubana nawe vyarampa icubahiro. Ariko kumbwira ngo ndamwandike kw'irya nzu vy'ukuri umutima wanje uratinya. None nzobaho ibihe vyose ntafise umugabo. Reka njye umutima amenye kuko ndumva kubaho ntamufise ataco noshikako. Mungu yuko maze igihe nguma ndagutelefone yawe igasona ikihereza bajije umukozi
akambwira ko akubona winjira usohoka ubu uri mu biki ntacu reka ibyo tubyibutse hano wanje ufise umubabaro udasanzwe ufise agahinda n'umubabaro natewe n'abavyeyi bawe kuko ufise abavyeyi baba bigito mwana igihe abavyeyi bawe bahukanye batsi kukigwa ku by'ukuri ico kibazo cyo kutavyara wari ugifise ariko je maze kubimenya narakuvujije ariko abavyeyi bawe bazi yuko wowe utavyara ntabwo banigeze ngira uko utazovyara kuko nari ndabizi ko wakize ku by'ukuri barayamaze koko utagira inasenga ari isenga tanti reka ndagusabira uzugira ubuzima burebure kugira uzubona igiti wavomereye cyangwa amashurwe mwana wanje humura ndi kumwe nawe ntugire ikibazo mbere rero c'ingenzi nyamukuru cari kinzanye ngaho anje umugore wawe ari ibungenzi kandi ibungenzi ndayiwawe ko mutaryohewe hama kuba anje afise impano ntishobora kuba atari wanje nico gituma ubona ntishimye ariko k'Imana yafashije nkaba nkomeye ukaba waramvuje soro nko wanje tanti